iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'Amerika mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mwaramutse neza nshuti muduteze amatwi, muri kumwe nanjye Eugenie Mukankusi uyoboye ibiganiro byo muri iki gitondo. Ikaze mwese kuri radiyo yanyu. Komisiyo yigenga y'amatora mu Burundi Seni yavanye ku rutonde rw'abemerewe kuziyamamaza mu mpeshyi za Depite Agathon Rwasa uza imbere mu batavuga rumwe n'ubutegetsi n'abandi bakorana. Ibyo Seni iriko irakora kunyanga ibwirizwa shingiro gusa nta kindi. Bigaragara yuko bashaka amatora ya CNDD-FDD naho bacuditse gusa. Uwo ni Depite Agathon Rwasa wo mu ishyaka CNL ritavuga rumwe n'ishyaka CNDD-FDD rya Perezida Evariste Ndayishimiye. Perezida wa Ghana yakuriyeho visa abanyafrika basura igihugu cye guhera mu ntangiriro z'uyu mwaka wa 2025. Umuryango w'abibumbye urashima icyemezo cya Zimbabwe cyo gukuraho igihano cy'urupfu. Ibiro by'Amerika bishinzwe iperereza FBI byatangaje ko ukekwa mu gitero cy'iterabwoba cyahitanye abantu 14 bucya ari ubunani mu mujyi wa New Orleans yabikoze wenyine ntabandi bafatanyije. Aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye turabagezaho ku buryo burambuye mu mwanya, mube hafi ya radiyo yanyu. Ibiganiro byacu tugiye kubihera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Ibiro by'Amerika bishinzwe iperereza FBI ejo kuwa kane byatangaje ko ukekwaho igitero cy'iterabwoba cyahitanye abantu 14 ku munsi washoje umwaka mu mujyi wa New Orleans muri leta ya Louisiana inaha muri leta zunze ubumwe za Amerika yakoze ubwo bubisha wenyine nta bandi bafatanije muri icyo gikorwa. Fidel Niyongabo abahiye inkuru. Amasaha imbere yuko akora igitero cyo ku munsi w'impera z'umwaka, Shamsuddin Jabbar yavuze mu masanamu ya video yashize ku mbuga ngurukana mumenyi ko yakoze ico gitero kubera ashigikiye ivyimviro n'imigambi ya leta ya Islam. Ibiro FBI byatangaje ko ibendera ya leta ya Islam yatowe mu modoka yarimwo inyuma yuko akoze ico gitero. Perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika Joe Biden mu ijoro ryo ku munsi wa gatatu yatangaje ko Shamsuddin Jabbar yari umunyamerika yavukiye muri leta ya Texas. Yavuze kandi ko yari mu gisirikare cya Amerika mu kiringo c'imyaka itari mike. Yatangaje ko ababajwe cyane n'abahasize ubuzima n'abakomeretse kandi yifatanije mu mubabaro n'imiryango yabo kubera ico bari kubarondera cyonyine ko ari uguhimbaza umwaka mushasha. Ku rubuga X, Perezida Biden yatangaje ko atansiguro ihari yo gukora ubwicanyi ubwo ari bwo bwose kandi ko batazokwihanganira igitero icyo ari cyo cyose ku banyamerika. Donald Trump aherutse gutsinda amatora ya perezida wa Amerika yari yamirije ico gitero mu butumwa yashize ku rubuga ngurukana umenyi gwiwe Truth Social. Yatangaje ko ababajwe cyane n'abahasize ubuzima hamwe n'abakomeretse. Yasiguye ko leta yiwe izoshigikira yivuye inyuma igisagara ca New Orleans mu gihe abategetsi bacu bariko bagira itohoza, abanyagihugu nabo bariko bagerageza kubandanya ubuzima bwabo inyuma y'ivyo yise igikorwa c'ubunyamaswa kigayitse cyane. Umuryango w'abibumbye urashima icyemezo cya Zimbabwe cyo gukuraho igihano cy'urupfu. Thomas Kamirindi arakomeza inkuru. Muri iki gihe abantu 60 bari bategereje kunyongwa muri Zimbabwe bazira ibyaha birimo iby'ubuhotozi, iterabwoba no kugambanira igihugu. Bararusimbutse kubera itegeko umukuru w'igihugu Emmerson Mnangagwa yashyizeho umukono kuwa kabiri w'iki cyumweru. Rivuga ko inkiko zidashobora gutanga igihano cyo kwicwa kandi ko abari baragikatiwe kugeza ubu kigomba kubahindukiramo igifungo cya burundu, ariko ryongeraho ko gishobora gusubiraho haramutse habayeho ibihe by'amategeko y'intambara. Umuyobozi w'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe uburenganzira bwa muntu Volker Turk arashima iyi ntambwe Zimbabwe iteye. Mu itangazo yashyize ahagaragara kuri uyu wa kane aragira ati igihano cy'urupfu kinyuranyije n'icyubahiro n'uburenganzira bw'ibanze bwa muntu. Arasaba ko Zimbabwe itera n'indi ntambwe ariko igakura mu itegeko rishya n'ingingo ziteganya ko gishobora gusubiraho. Turk arasaba kandi n'ibindi bihugu by'isi bigifite mu mategeko yabyo igihano cyo kwicwa gufata urugero kuri Zimbabwe nabyo bikagikuraho, cyangwa se igihe byaba bitarasesa aya mategeko bikaba bihagaritse kugishyira mu bikorwa. Zimbabwe nayo niko yari maze imyaka yarabigenje. Umuntu wa nyuma yanyonze byari mu 2005. Perezida Mnangagwa wageze ku butegetsi mu 2017 nawe ubwe yamye arwanya igihano cyo kwicwa. Yitangagaho urugero. Nawe yakatiwe kwicwa mu gihe cya gikoroni azira ibikorwa bye by'ubunyeshyamba
birimo gutega no guturitsa gari ya moshi mu gihe cy'intambara y'ubwigenge no kwibohora yabaye kuva mu 1964 kugera mu 1979. Icyo gihe Zimbabwe yategekwaga n'abazungu yitwa Rhodesia, yari imeze nka Afurika y'Epfo na politiki yayo y'ivangura n'ikumira bwoko yitwaga apartheid. Perezida wa Ghana yafashe icyemezo cy'uko guhera mu ntangiriro z'uyu mwaka wa 2025 abanyafurika batazongera gukenera visa kugira ngo bajye gusura iki gihugu. Fidel Nyongabo. Perezida Nana Akufo-Addo yari yatangaje ingingo mu kwezi kwa12 mu mwaka urangiye w'2024. Abitegereza ibintu n'ibindi batangaje ko iyo ngingo izokomeza kurushiza ibisata by'ingenzi ubudandaji n'ingendo muri Ghana. Mbere yaho bari batangaje ko gusaba abantu visa kugira bemererwe kuza mu gihugu yari intambamye ikomeye kubijanye no guteza imbere ivyo bisata. Ghana yahoze irekurira gusa abantu baturuka mu bihugu 26 byo ku mugabane wa Afrika kwinjira ku butaka bwayo badakoresheje visa, mu gihe bava mu bindi bihugu 25 baronka visa bahashitse. Imbere y'iyo ngingo abantu baturuka mu bihugu bibiri gusa byo muri Afrika nibo bategerezwa kuronka visa imbere yuko bagendera ico gihugu. Ghana ibaye igihugu kigira 5 ku mugabane wa Afrika kirekuriye abantu bose bafise passport zo muri Afrika kwinjira ku butaka bwayo batabanje gusaba visa. Ibindi bihugu n'u Rwanda, Mazinga ya Seychelles, Gambia na Benin. Iyo ngingo kuri visa ya Perezida Nana Akufo-Addo ishizwe mu ngiro imbere y'itariki 7 ya kuno kwezi, igihe Perezida mushasha yatowe azorahirira kuyobora igihugu. Abantu batari munsi ya 27 barapfuye, abandi benshi baratabarwa ubwo bwato bubiri bwari butwaye abimukira abanyafurika bwibiraga mu mazi y'inyanja ya Mediterane hafi y'igihugu cya Tunisia. Fidel Nyongabo arakomeza inkuru. Abajejwe kugenzura imbibe zo mu mazi bahari Mediterane bavuga ko abantu 87 bashoboye gutabagwa. Basiguye ko ubwo bwato bubiri bwibiye mu mazi ari hafi y'igisagara ca Sfax, ikibanza abimukira b'abanyafrika bakoresha kenshi kugira bajabuke bahari berekeza umugabane w'Uburaya. Kwezi guheza abajejwe kugenzura amazi bahari Mediterane yegukira Tunisia baratoye ibiziga by'abandi bimukira b'abanyafrika bagera kuri 30 inyuma yo kubwato barimwo bwibiye mu gihe bariko bagerageza kuja ku mugabane w'Uburaya. Tunisia ihanganye n'ikibazo gikomeye cyane kitari bwibonekeze imbere yaho cabimukira. Yasubiriye igihugu ca Libya nk'ikibanza gikomeye abimukira baturutse mu bice bitandukanye byo muri Afrika bakoresha kugira baje kurondera ubuzima bwiza kurushiriza ku mugabane w'Uburaya. Ayo yaramwe makuru avugwa hirya no hino ku isi. Nshuti banywanyi b'Ijwi ry'Amerika, tubibutse ko mushobora gukurikira ibiganiro byacu no ku rubuga rwacu rwa internet ni kuri wa3.radio.voa.com. Ku mbuga nkoranyambaga Facebook, Instagram na YouTube adrese ni VOA Radio yacu. Radio Ijwi ry'Amerika, ibiganiro byacu birakomeje. Komisiyo yigenga y'amatora mu Burundi Seni yavanye ku rutonde rw'abemerewe kwiyamamaza Depute Agathon Rwasa uza imbere mu batavuga rumwe n'ubutegetsi. Abakandida b'urugaga Burundi bwa bose rurimo amashyaka 3 hatavuga rumwe n'ubutegetsi nabo ntibari ku rutonde rw'abemerewe kuziyamamaza mu matora y'abadepite azaba mu kwezi kwa 6 muri uyu mwaka wa 2025. Seni ivuga ko urwo rutonde ruvanywe mu matora kubera ko rwariho abashinga amateka 3 bo mu mugambwe CNL utari muri rwo. Agathon Rwasa uri muri abo badepite mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Diane Ninahazwe yavuze ko icyemezo cya Seni kitigeze kibatangaza na gato. Byari kudutangaza iyo bemera nk'uko babyifuza. Seni kibazo ukuntu yashyizeho n'abayigize urabona neza yuko ari nk'igikoresho gusa kibiri harya. Ikibabaje ni uko cyane cyane bavuga ngo bakurikiza amategeko mugabo amategeko batayerekwa na gato yari kwihonyanga gusa. Ibyo Seni iriko irakora kunyanga ibwirizwa shingiro gusa nta kindi, kuko urabye nk'ingingo 67 isaba umurundi wese kumva yuko ategerezwa kurwanya ikumira iyo ari yo yose. Ibyo nabyo iyo ufasha abantu kubakumira mu matora witwaje ingingo zidafashe urumva ko ibwirizwa shingiro wamaze kunyanga. Bigaragara yuko bashaka amatora ya CNDD-FDD nabo bacuditse gusa. Icyo kumenya nuko turi kuri rutonde rw'umugambwe CNL. Uwo mugambwe CNL murabizi yuko umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu ibikorwa bihagaritse. Ibikorwa bya CNL twigeze dusubira gukora kuva icyo gihe gushika uno munsi. None Honorable Agathon Rwasa, mwebwe kuri urwo rutonde rwa Burundi bwa bose ko muvuga muti ntimwari yo nka CNL mwarimwo nkande nk'uwigenga,
ubwo niyo twagiyemo nk'abarundi hama bijyemo nk'abarundi kuko ibwirizwa rigenga imigambwe avuga irivuga niyo ari umuntu yinjira mu mugambwe niyo arava mu mugambwe ni bangahe batowe muri 2020 bakujya bari mu manama y'amatora y'amakomine bamaze kwinjira muri senderi ibyo byo ko batavyibuka twebwe twagiyemo nk'abarundi ko runani rw'abarundi tumbire gushayura uburundi nta mugambwe senderi wagiye mu runani mugambwe senderi nk'uko bawuzi uri hariya twebwe ibikorwa byacu nk'abasenere twebwe duhagaritsemo kuva muri 2023 ese n'uburenganzira bwo kuja hariho hose. Uwo murwiseni haraho uvuga ati twebwe twavyanse kubera ko ingingo y'112 bw'izwa rigenga amatora n'iyindwi rigenga imigambwe iravuga ko umuntu aja mu runani aba ari muri urwo imigambwe mu runani. Iyo migambwe nayo ni CNDD, Codebu na FEDES. Iyo migambwe yose nta na hamwe murimo. Ntawe hava avuga ati bafatiye ivyo bitwaje oja kubibaza bene urunani barurongoye ndoza kubibaza abanywanyi b'urunani. Ku rundi ruhande bo muri senera hari abiyandikishije ku ntonde zindi badaciye muri urwo runani bakabemerera ko bazitoza canke umugambwe senera nomenya mubicuze nuko uwo mugambwe senera utwarirwa muri CNDD-FDD ibyo muvuga ngo batubonye ku ntonde zibiri zitandukanye icyo cyari kuba kibaye ikosa. Rero uwo mugambwe batwitirira anahamwe muri mu ntonde zawo. Kazoza kanyu ka politike mu Burundi ga Honorable Agathon Rwasa mukabona gute mu 2025 babavanyemwo bidakunze ko mwitoza ubu muri 2027 mubona ko muzosubira guhiganira intebe ya president igarukinga mu ruzonkunguruza kuba tubaye twihuse tuvuze ngo biraheze icyo nzi nuko bishobora guhinduka birashobora guhinduka umwanya wose. Rero ivyandiro bibinitwe yagira umuntu agira impungenge amatora niyaba atunganywa ku neza y'u Burundi tuzoyajamwo atunganywa naho kuko nyine bashaka gutunganya amatora ndera yuko igihugu bakigira icibari cy'umugambwe runaka sinzi ko u Burundi buzonahashika. Ntamutegekanya kuri no ncuro rero kunguruza ingingo ya seni muyifashe ukuyeri canke hariho kuzokunguruza muri senare yubahiriza ibwirizwa nshingiro amategeko arabitegekanya. Amategeko arabiteganya mugabo kunguruza burya nicyo kimwe ngaho wacu mu Burundi nimba ababategetse gukora bigira ari nabo bategeka iyo senare yubahiriza ibwirizwa nshingiro naho umuntu yokunguruza vyavyari nibwo nuko bokwikubita agashi iyo ngingo bakayivako kugira ngo batunganye amatora y'abarundi. Ivyo bindi byo kwiyumvira ko Burundi bwogereranywa n'imigambwe ko bwovugirwa mu migambwe bakabireka bakabiheba hanyuma bagaha uburenganzira abarundi bwo kwitorera abo bashaka muri uyu mwaka ndetse kwinjiramo. Ntavyo kunguruza kuri no ncuro bihari. Ivyo kunguruza ivyo ni ivyo urunani si vyajewe urunani nibwo rubikora kuko je sinagiyeyo nk'umuntu w'igihugu ikutonde urunani ukabagize. Honorable Agathon Rwasa turashimiye cyane kuri kano kanya muhaye ijwi ry'Amerika. Tukiri mu Burundi abakobwa biga muri kaminuza y'u Burundi barinubira ko ubuzima babayemwo buri mu bisubiza inyuma iterambere ridakumira. Amashyirahamwe aharanira agateka k'abakenyezi asaba leta kwitwararika imibereho y'abo banyeshuri kugira ngo bazashobore guseruka mu myanya ifata ibyemezo. Inkuru ijwi ry'Amerika yateguye ifatanyije n'abakunzi bayo mu Burundi murayigezwaho na Thierry Vandayishimiye ari Kigali mu Rwanda. Ingingo zagiye zirafatwa na leta y'u Burundi kubijanye n'agafashanyo kugira umunyeshuri w'umuhungu canke w'umukobwa ashobore kwiga kaminuza bamwe bavuga ko zibasubiza inyuma. Muri abo benshi n'abakosa amazu hanze y'ikigo ca kaminuza. Aba ni bamwe mu baba ku mutumba wa Gweza muri zone Muyira ya komine ya Kanyosha mu ntara ya Bujumbura bavuga ko ata mwanya baronka wo gutegura neza ivyigwa. Hariho nk'abo usanga twiga nk'ubu bakubwira ati je nk'ubona biblioteke yaho nta niyonzi kubera atanumwe abana bironkera nka je ndayibona gusa nka niyo ndinjira kubera mbona atanu umwanya noronka mvuga ati basi no tora n'igitabo cyo gusoma. Nk'ubu udandaza rimikaje ari umuntu ukubwira ngo ja muri biblioteke kiretse baguhaye teravuza gukora kuko uvuga ati hanaho ndaza kuyobeka urashobora kugenda ukabisoma hamuhejeje ibyo ukora ugaca wigira rero kwironderera nawe utwurarira. Uyu munyeshuri avuga ko bibaye ngombwa basiba kuja ku ishure kubera ubuzima babayemwo bwo kwigwanako kugira ngo baronke ico bafungura
bafungura. Rero no kwishura urashobora gusiba no kwishura ukavuga ati ko ndose ntahantu nkorikiye reka ngende mbanze ndayace hanyuma ndagaruka. Baragenda nyamba ari kujya guhereza amatafari abafundi baba bariko barubaka bakabikora canke ari ukuvoma bakavoma. Uku kuja gukora aka kazi ko kubaka bavuga ko babyize bashitse muri kaminuza kugira ngo bashobore kuronka ico rikesha. Base nko kubigena nk'abashora base nko kwihandukiza gukora nk'ikiyede base ujye ku matwa amatafari nta ariko aruba kandi atari byo aramenyera uvyigiye no kubera ubuzima bugoye. Hari abandi nabo bakora akazi ko kujisha inkoko n'ibisimbo, abandi bagakora akazi karimwa ko kudandaza za inite yo mu matelefone canke rimikashe. Abitaho kwiyungunganya mu gukora ububuzi si bose, kubw'ivyo birashikana batahugwe na bagenzi babo. Uyasanzwe yiga mu gisata c'indimi akanajisha inkoko n'ibisimbo agira ati abenshi bakubwira ati ubwo buzima nubwo abantu baruguru uti nawe umengo nturagera mu gisagara. Cere nanje ndababwira ati igisagara ni mu mutwe mwese abazi arondera. Wowe nyamba ubona hariho akazi utokora uri mu gisagara, je nanje ndagakora kubera mbona akamaro kabyo. Hari abavuga ko baza muri kaminuza y'u Burundi batazi ubuzima bubarindiriye. Audreya Uwindemeye amaze umwaka yiga mu gisata c'iterambere rusangi. Numva ngo kaminuza y'u Burundi jirumva sinenzingo byo gupanga nkuko numva iby'amakampisi nubwo ntabitahura je nenzingo dushikira nko mu makampisi bakatumenya nka kurya ko muri entene shitse renca numva ngo ivyo gupanga rero n'ivyo gupanga nta ivyo narinzi nyene nagiye kuvyumva shitse nk'ubu dizi biteze yageze nk'ubundi ko ndapambana yuko nganje gusoma. Mwishira hamwe mukenyezi menya harimwe mu yaharanira agateka k'abakenyezi basaba leta kugira ico bakoze kugira ngo ntihazobe ubukene bw'abakenyezi b'incabwenge mu gihugu. Uyu ni Floride Nahimana arongoye iryo shira hamwe. Leta irakwiye kuraba abana babigeme ukuntu kuborohereza kurusha abahungu, ariko nukuraba ibibereye. Leta yogerageza ikaborohereza mu vy'uburaro tukareka kwama tubona ku gitegereje abagabo arico kiba kinini cyane mu makaminuza kurusha abana babigeme. Kukabanka k'ubuzima bugoye ku banyeshuri bo muri kaminuza y'u Burundi buratuma abanyeshuri babigeme badashika ku ndoto zabo. Minani Jeanne yiga mu gisata c'amategeko mu mwaka wa gatatu avuga ko bo batanguranye mu mwaka wa mbere hari abaciye baja kurongorwa maze abo bubakanye ntibasubira kuborohereza kugira ngo babandanye amashuri. Bamaze kugutwara nk'ubari nk'umuntu yize imanite mu ati subire kwishura aho ati Johana arayize ko usanga basanga subire kwishura. Hari nk'abagenzi bashi twikanye guhera mu wa mbere tugeze mu wa gatatu tukatakiri kumwe bagiye bagira kubaga nko mu wa mbere nyene mu wa kabiri wamaze none ntusogaruka tije mugabo yaranyankiye ko yatize kaminuza namba ati naje sinokure ko gumubandanye naje ntize kaminuza aciye mastere ubaye nk'umuntu akomeye nko ministre nk'akarorero ugasanga bigarukira aho nyine amashuri yawe ahereye. Umwe mu bashinga amateka b'abakenyezi Mutezi nka Efrazi ari mu mugambwe CNL wahora urongowe na Gatogwasa avuga ko na politiki itorohereza abavyifuza kugira ubuvugizi kuri ico kibazo. Nakubwiye ko tudatahura ikibazo co kimwe naho turi abakenyezi gihanze abakenyezi misi yose ni yangorane y'imigambwe tuvamo. Je sinovuga iki ni yangorane yo kumva kwamamwa bwabwoba uvuga ico utegetwe n'abakenyezi bake bubahuka ngo bavuge je ngize manda zibiri kera batwita abasaza canke abivyihevye uvuze mpengura hangaye abantu ariko n'uburenganzira bwacu twebwe dufise amamisiyo yo kuvugira abadutoye gutora amategeko kubaserukira uko bikwiye dusemerere ibimenyesha amakuru musemerere natwe dusemerere turabe yuko ubwo Burundi bwejo bofatwa neza hama bakazodukorera mu ngata afise ico bashobora kuvuga. Ibintu biruko mu gihe amakuru dukura muri kaminuza y'u Burundi avuga ko abanyeshuri b'abakobwa biga muri kaminuza basanzwe ari bake ugereranije n'igitigiri c'abahungu. Muri kaminuza y'u Burundi baharugwa ku bice 21% mu gihe muri kaminuza zigenga naho bari ku bice 38%. Ivyo biruko mu gihe abakobwa haba bari benshi mu mashuri yisumbuye kuruta abahungu. Umwaka wa 2025 utangiye hari uturere tw'u Rwanda tukigaragaramo abana bagwingiye kubera imirire idahagije. Nyabihu ni kamwe muri utwo turere aho umushinga USAID gikuriro kuri bose umaze imyaka ufasha mu kurwanya iryo gwingira mu bana. Eric bagira ubusa arabahiye inkuru. Muzi ko twarebeye hamwe uburere budahutaza umwana. Madamu Dorothea Mutoni ni umuhuzabikorwa w'ingo mbonezamikurire zo mu murenge wa Rambura mu karere ka Nyabihu mu burengerazuba bw'u Rwanda. Mu ruhame arasaba kwibukiranya n'ababyeyi bo muri iki cyaro ku masomo bahabwa ajyanye no kwita ku mikurire y'abana.
tubasura mu mudugudu wa Nama akagari ka Nyundo twasanze bageze ku isomo ryo kuboha ibikinisho bitandukanye mu mugambi wo gukangura ubwonko bw'abana bato. Ni kimwe mu bice bigize umushinga USAID igikuriro kuri bose uterwa inkunga na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bamwe mu babyeyi baragaragaza akamaro k'izi nyigisho. Uyu ukora umwana igikinisho bimuhubwenge bigatuma akanguka. None ubwo umwana uri gukora imodoka arahita abona ko nawe afite imodoka. Byiza cyane. Yego mama, saba dukwiye gukora umwana ibikinisho bishobora gutuma yavumbura n'ibindi, akaba yakora n'ibindi bikinisha akabyivumburira. Kuri Mutoni wita ku matsinda y'ababyeyi bakangura ubwonko bw'abana babo yabwijwe rya Amerika kuri bimwe mu bikinisho bibandaho n'akamaro kabyo. Dukora imodoka mu tujerekani, dukora indege mu ducupa, mwabonye ukuntu tujya tuyigurutsa. Ababyeyi bazanye ibikoresho biboneka aho dutuye, bakorera abana babo ibikinisho ariko bafite intego yo gukangura ubwonko bw'umwana, yo kuzamura ibyishimo by'umwana, yo kuzamura umubano mwiza n'umwana. Igikuriro niba itakiriho umurage yaturaze urahagije. Ni gahunda twasanze bakorera mu rugo rw'uwitwa Emmanuel Niyinkunda, ariko witegereje ushobora gukeka ko ari gahunda yahariwe abagore kuruta abagabo. Niyinkunda yadusobanuriye impamvu. Ababyeyi b'abagabo ntago bakunda kubyitabira cyane, ariko nk'iyo bapimye abana nyine dufite igikoni cy'umudugudu, hari igihe usanga nk'umupapa yaherekeje umwana we akaba ari umwizana kugira ngo arebe ko umwana we ari kugenda akura, ariko ubona bakiri bakeya. Tekereza impamvu abagabo mu gisate birengereye. Ntago turabyumva ngo tubiha agaciro. Jean Marie Nduwayezu na Marie Chantal Murebwayire babyaranye umwana kugeza ubu ufite imyaka 8 ntarabasha kuvuga. Nyuma yo gusura uyu muryango, umushinga USAID igikuriro kuri bose by'umwihariko wawugiriye inama yo kwifatanya n'abandi mu ngo mbonezamikurire. Nubwo umwana wabo atarabasha kuvuga, wishimira ko yabashije kujya mu ruhame. Ku bijyanye n'abana bafite ubumuga, turi hamwe mwatubwiye ko tugomba kujya twitabira, nyine twari twariheje tuvuga ko tutajya aho abandi bari, twarahageraga ngo dore uko kimeze, ko kirakiri marima, mbese bigatuma ducika intege cyane. Ariko mumajije kutuganiriza twahise tubona ko natwe tutagomba guhezwa mu muryango nyarwanda. Frank Muhwezi, umuyobozi mukuru wungirije w'umushinga USAID igikuriro kuri bose, avuga ko iyi gahunda yo gukangura ubwonko ari ingenzi ku bana bakiri bato. Abana bava hariya cyambere baba bafite uburere, baba bafite ubuzima bwiza, ndetse n'ikindi cyagaragaye nuko umwana uciye bigo mbonezamikurire no gusoma no kwandika biramworohera iyo agitangira. Uyu muyobozi abona kandi ko uko iminsi igenda ishira basanga no kubwitabire bw'abagabo muri gahunda zita ku bana bugenda burushaho guhinduka. Icyo twakoze rero tugashyiraho nk'amatsinda y'abagabo. Ayo matsinda y'abagabo rero icyo dufasha ashishikariza abandi bagabo kwitabira ibyo bikorwa. Dutangira ubwitabire bw'abagabo bari bake, imyumvire muri rusange igenda izamuka. Uganiriye n'ababyeyi bashishikarizwa kwita ku mikurire y'abana babo bayigereranije n'ubuzima babayemo mbere y'uyu mushinga, bakubwira ko babona itandukaniro rifatika. Uyu ni Niyinkunda w'imyaka 50 n'umuturanyi we Nyiransabimana w'imyaka 45. Ntabwo byabagaho bitubibonye ubu. Twarahombye cyane, hari ibintu byinshi tuba twaragiye tuvumbura. None rero niyo mpamvu natwe tugomba kubishyiramo imbaraga nyinshi zishoboka zose kugira ngo dutoza abana bacu nawo uyu mugambi. Ukurikije ibyo turi kubona buno, umwana w'ubu ngubu atandukanye n'umwana w'igihe cyacu, kuko n'umubyeyi w'ubu uzaga hano niyo yongeye gutwita, umwana avuka atandukanye n'abandi bana, kuko hari n'ibindi bajya batwigisha batuganiza uburyo bakangura umwana akiri mu nda, umugabo agakina n'umwana. Ntabwo tuzi ko umugabo yakina n'umwana uri mu nda agashishira inda. Umushinga USAID igikuriro kuri bose umaze imyaka 3 utangiye ukazarangira mu 2026, ushyirwa mu bikorwa n'imiryango itandukanye irimo Catholic Relief Service CRS. Ni umushinga wibanda ku mikurire mu minsi 1000 ku bana bari munsi y'imyaka 5. USAID igikuriro kuri bose ukorera mu turere 10 two hirya no hino mu Rwanda, washyizeho ingo mbonezamikurire zisaga 170. Imibare y'umuryango Catholic Relief Services ifatanije n'ikigega cya Amerika cyita ku iterambere mpuzamahanga USAID igaragaza ko bafite abanyarwanda barenga miliyoni 2 mu miryango isaga 400 bitaho mu bibazo by'igwingira.
ingengo y'imari y'umushinga wose mu bikorwa bitandukanye irangana na miliyoni 45 z'amadolari mu myaka 5, ni ukuvuga habarirwa muri miliyari 60 mu manyarwanda. USAID yashyizemo miliyoni 38.7 naho indi miryango irimo CRS ishyira umushinga mu bikorwa yishatsemo miliyoni 5.7 z'amadolari. Imibare iheruka y'ikigo cy'igihugu cy'ibarurisha mibare cy'u Rwanda igaragaza ko mu 2020 habarurwaga abana bagera kuri 33% bagwingiye. Muri Nyabihu babarura 35% bagwingiye. Intego ni ukuzagera mu 2030 babarura 15% bagwingiye mu gihugu hose. Akhwagirusa ijwi rya Amerika Nyabihu mu burengerazuba bw'u Rwanda. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika inzibacyuho ishigaje ibyumweru 3 kugira ngo irangire burundu. Turebere hamwe ibisigaye gukorwa. Thomas Kamirindi. Kuri uyu wa gatanu tariki ya 3 y'ukwa mbere inteko ishinga amategeko nshyashya Congress y'119 izatangira imirimo yayo ku mugaragaro. Abadepite bose uko ari 435 n'abasenateri 34 bashya bazarahira. Abarepublikani bafite ubwiganze mu mitwe yombi ya Congress. Abadepite 219 ku bademokrate 215 n'abasenateri 53 ku bademokrate 47. Umutwe w'abadepite uzatora perezida wawo bita speaker. Kandida w'abarepublikani ni depite Mike Johnson yarasanzwe kuri uyu mwanya kuva mu kwezi kwa 10 2023 mu nteko yacyuye igihe. Kandida w'abademokrate ni depite witwa Hakeem Jeffries. Speaker ni umwanya ukomeye. Icyambere, umutwe w'abadepite ntushobora gutora itegeko iryo ari ryo ryose igihe cyose udafite speaker. Icyakabiri, speaker aza ku mwanya wa 3 mu ruhererekane rw'ubutegetsi bw'igihugu. Nk'uko itegeko nshinga ribivuga, iyo perezida wa repubulika ananiwe burundu kuzuza inshingano ze kubera impamvu zitandukanye nk'urupfu, kwegura, kwirukanwa ku kazi cyangwa se indi mpamvu iremereye cyane, asimburwa na vice perezida wa repubulika. Uyu nawe aramutse ananiwe kuzuza inshingano icyarimwe n'umukuru w'igihugu, ni speaker uba perezida wa repubulika. Ubwo Congress izaba yarangije gutangira imirimo yayo yose, imitwe yombi iri hamwe izaterana kuwa mbere tariki ya 6 y'uku kwezi kwa mbere kugira ngo yemeze burundu ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu yo ku itariki ya 5 y'ukwa 11 gushize. Nukuvuga kwemeza burundu ko kandida w'abarepublikani Donald Trump ari we yatsinze. Imirimo izaba iyobowe na vice president Kamala Harris nk'uko itegeko nshinga ribiteganya. Kubera ibyabaye imyaka 4 ishize, impungenge z'umutekano ni zose. Muribuka ko ku itariki ya 6 y'ukwa mbere 2021 abayoboke ba Trump bateye Congress bagamije kuyibuza kwemeza ko yari yatsinzwe amatora yo mu 2020 nuko ari Joe Biden wari watowe. Igitero cyaguyemo abantu 5. Ubu rero inzego z'umutekano ziryamiye amajanja. Leta byibura 24 kuri 50 zigize igihugu zavuze ko zishobora kuzatuma abasirikare bita National Guard gutera inkunga mu bikorwa byo kubungabunga umutekano wa Congress, umurwa mukuru Washington DC n'inkengero zawo. Nyuma y'igitero cyo mu 2021, zimwe muri leta zohereje abasirikare bazo bagera ku 25,000 mu bikorwa by'umutekano w'imihango yo kwimika umukuru w'igihugu mushya. Nyuma y'imirimo yo kwemeza burundu ibyavuye mu matora yo mu kwa 11, umukuru w'igihugu mushya Donald Trump azarahira ku itariki ya 20 y'uku kwezi kwa mbere saa 6 y'amanywa ku isaha ya Washington DC ubwo inzego izabirangiye. Hagati aho Trump azababaye perezida wa 47 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yego yabaye na perezida wa 45 kuva mu 2017 kugera mu 2021, ariko kuba wa 47 nukubera ko akizimana ebyiri zidakurikiranye. Nuwa kabiri mu mateka y'igihugu watsinzwe amatora ariko ubutegetsi arongera abugarukaho nyuma ya manda imwe y'uwamusimbuye. Undi umwe rukumbi byari byarabayeho mu mateka y'igihugu ni Grover Cleveland, perezida wa 22 kuva mu 1885 kugera mu 1889, n'uwa 24 kuva mu 1893 kugera mu 1897. Nshuti mwese mwakoze kudutega amatwi. Aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha. Ibiganiro byari bihagarariwe na Etienne Karekezi.
Geoffrey Mutagoma niwe washyize hamwe amajwi, aho kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Ndabashimira mwese ko mwahisemo gukurikira radiyo Ijwi rya Amerika, nshimira na bagenzi banjye bose bamfashije gutegura aya makuru no kuyabagezaho. Ndabifuriza amahoro n'amahirwe, mugire ibihe byiza.